Emaniga. Sinzi ahantu ndakuzi ngana. Ndeje. Je unzihe man. Sinzi ahantu ndakuzi kweli nenga. Kuri Azaki TV. Nawe nakuyobera. Umva nawe kuba wankoreye mu mutwe ntwari bwamenye. Nukuri kw'Imana Mbega icyatumye utamenya no. Icyatumye utamenya. Nukuri. Narahindutse nose ubusigaye mfise amahembe. Ntiwahindutse ariko naheruka utimosha kandi imishatsi. Nimosha. Cyangwa ni kubera nahinduye agakwafe. Warahinduye agakwafe. Ubusigaye ntereka imishatsi. Usigaye tereka imishatsi. Je kera imishatsi yarangora ma. Usigaye tereka imishatsi myinshi nene kubera iki. Je kera imishatsi yarangora. Je numbaza abasirimu. Ambye ngo urumva ngo utarashira ariko abarayi Bujumbura rero. Turafise ingeso. Ibintu turi byiga ngeso. Cyane kubera bakubwiye ngo ngura umusitare utegerezwa gutereka imishatsi. Sini by'ubustar. Cyane ni ngombwa gutereka imishatsi. None ko wayitereka we wayiteretse. Cyamura umenga narasizwe n'amajambe. Cyane kimyozi mani bakimyozi ntibakunda kubigishatsi. Akimyozi ntabire. Ntabire. Ashaje vraiment. Cyenda hari nyene kandi urumva nyene kandi si we wenyene abantu benshi je baranyoberwa kabisa kubera ura kera nta bintu by'imishatsi nari mfise agakwafe narahinduye hari igihe nkura n'umuntu akanda nkuko nyene wari kuranda ati man wenda kuzi yego agati jewe ndumukoneseri n'umusirimu nabwo ati okay je sinza ahantu nzi urumva ni bikaragira nyene uko rero benshi ntibakunda kumenya kwene none man ubu nta gishasha none man kumenga tukibabona none kuri YouTube ku mbuga ngurukana bumenyi ugitubona gute uderuka ryari wowe rukaryari haraciye igihe kweli noba ndiko ndabesha kuri YouTube yego cha YouTube vraiment ajya kuri YouTube kabisa jewe nabaye nk'uhagaritse gato nicyo turekanye ibibazo tugenda turahura nabyo ugasanga amakamera yego agize ibibazo ugasanga turakora ibintu nta mwinde ndiri kirahaba ariko reka n'ibyo cyenda shima agenda na active je narayigwanye kuri mwanya munini bakora biki ababone ibihumbi jana je barabuze yingiriyo sinogaga mvuye ngo nta nyingiriyo kugira sinsange ndiko ndaca n'intege n'abana bariko barakikorera inyungu irimwo gusa sikirenga inyungu ya mbere burya dukora muri ibi bintu byacu bya YouTube ya mbere iza kurutsigara murati inyungu ya mbere tubikuramo uko dusanga nyine tuko turagira tukaronka abantu benshi batumenya bakagenda badufasha kutuproje kugira turakora nabo guruka no kugurira n'abantu nyine bagenda badufata mu mugongo badushigikira kandi bakatubona nk'uko tuko turakora nanga kugera iyo ko twasanze twavanze mutani naciye mbura ariko ureke ntibigeranye n'ibindi bintu byari byafatiriye nari mu tundi dukoko tw'ugusitinga neza izaktive kugira ninaza abantu bazobone ko ibiganiro bisa neza amajwi meza ibiganiro byiza kuko urabona nk'ubu ko amatsiko nani yarabaye menshi abantu benshi bakora utuntu twinshi rero nanjye navuga ati ukagerageza ndabe ko noza n'utuntu zidasa n'utw'abandi ntabwo biba bisa n'iby'abandi ariko kamenya basi babone ko hari impinduka Namo bamugiye gutangura n'ibintu bishasha gukora iki kugira ingufu zigaruka rizaza si bishasha cyane si bishasha
si bishasha cyane ariko ni bya bindi nyine gusa mu bundi buhinga amasanamu meza ufise n'umukameramani wa mugabo namukuye na kwa Trump kwa Joe Biden muri Amerika rero si umukameramani yitwa Drizzy ujya n'umukoneseri wa Atari abana niwe ubu turakorana niwe bazafatira amasanamu Drizzy bamwe mu baramuzi yaza akora kuri Sidra witwa Isoko kandi yarakoreye n'abantu benshi yakoze angira namubona ati yitala kandi kumenga afise impano yo kuboba reka nzora reka mufate dufashanye urumva rero byose bw'ibintu bishikiko ngenda wegeranye kuko kamera bari nari bisuga mbere nari bamugetse mu radio bakora mu radio bajya bajuma juice injini kugira biteze imbere nabo nyene kuko rero bateye imbere gucondera abandi rero ati teze imbere tari nyene ibikorwa bigenda biteye niyo mpamvu rero byose rero ndabikora neza kugira ndabe ko ibintu byotese sabirangira tesa ahubwo ukwikimana ngo yagiye mazina ngira muri sala je mazina kamisha cyane uko bakora kazi yego abakozi kandi ubu ngo umusare bane bari mu mutsi kurinda bigani nta muziki urarimo usana basanga uramuzi gusa nitwa baude sina deni birasa mujya gusaba agajama na cyemera ubwo gusa byagacanze icyo kuririmba ko byarabanye bitarama we byaramunani warigeze kubigerage afise nabo ko nagerageje pe by'umwuga wanje ni ubunyene pe ariko ari umukapo ari umujama cyari ibintu by'amujama mukora ibyo byaboneka Junior ya Junior rero by'amujama nawe monese ndakora amarasta nuko rero byagize ati bimeze ariko mu gihe bishaka vuba vuba mama undaje ubibagira pe ibintu bisa ndaza mesho barambaza uzi ko nawe ngiye ariko kuri narabimenye kandi menga niwe wari kurabitangaza ni kwiradiyo vuga ibintu by'igisirimba ngo Nza ko genda ndakuba kwiradiyo vuga ibintu by'igisirimba ati dukubita igisirimba cya ore twari kwajya tuba turaryoherwa twuraza kandi ikintu cyiza ariko numva kwiradiyo yahize ati ati turabivuga nziza mugama ni ariko urabona amasanamu hajya umenga nk'abantu bakiri bato generasiyo y'ubu icyakimera no kuguma babona amasanamu utuntu n'utundi yahize ati biraje turatanguye guhera ubu gutangura bizomera neza cyane bizasa neza barashima n'abandi ibiti abantu bavuga ati bumva twari dukeneye ko zenya ibiganiro sinzi ikibazo yabo vraiment ubukweri ibiganiro biraguruka kandi burera ama updates yose update yacu yose yo safari Ziyakora ngaha wamu. Uyu mukapo wa mukuru. Oyo namuzanye na mukuru hiyo mukina. Yaramenye Kirundi. Wewe waramenye Kirundi byarazamba. Akaba gitangura mu Kirundi. Bagita ko. Apa avuga ngo nagakono. Bagita ko. Bagita ko safari. Nakaje rekeshe. Bagita ko. Bagita ko. Akakomo bagita ko. No. Bisa. Dapat kora enggak? Wah, dia mau di Saudi Arabia ya. Ya. Aku yo semua. Sebenarnya si dia mau di Saudi. Asha, gimana muhereye iki? Namara afise. Namara afise. Ureho numva bihara we abahungu musigaye muza muzigira abantu. No, ngira Sigaye mushaka bahamahera nawe. Aho muri batanye noti yamba. Safa, niyo shibuje mu jamaha. Ya mu jamaha ko ngana mu kafe. uyu Yerekana mu. Ewe.
Ite boss. Meze neza. Wewe kuna barondeye nkababura mwagiye. Jewe. Agenda hari. Agenda hari. Agenda hari kweri. Ngira ngo ndabwira no mujama wandaga. Reka jewe. Ariko arambaza ngo numva ngo wayiza ku TV. Ngo ni kiraboneka. Ambwiye ati nta kibazo. Rero mwese muri akafe. Rero muramwana mwe. Urumva ntitu umwana. Muragiye. Kuko umuntu hamwe ubundi aba mufitiye ideni. Ntabwo dukurana kwimishatsi. Okay. Sukumana. Oya sukumana. Bakumoye. Dufate nk'ubu uyimpaye ibihumbi 100. Hama nkaca ndabikwima hama ndakumoye. Mugabo aha naho ni deni. Mugabo aha naho tuba tuko dukurana kwimishatsi isuku mu mutwe. Okay. Kandi rero cyenda kumva nakoma ndabitegereza kuri Isaac TV mugabo mwino misi Daje. ubu waje okay ubu rero mukuza waje witeguye canke bimeze gute Naje niteguye neza naje niteguye niko byagenze none je nshaka gutambesha we iganiro cyanje wakunda byari bimeze iganiro byaduka iganiro byinshi ndabake mwarakunda naraja no mu ndaya nazibaza aja gufasha aja byo gufasha ugasanga tugiye no kuvumbura Bikurabanza umusanga. ibyo kubaza basari hari ikiganiro kimwe ca D1 ta D1 na wa motipe ucu kubari bakundanye mwaguma bamudada santa santa la tanta ngo jemo ntitukundanye ararira ati kweri yo urukundo ni rubi friend oya bijya Ujya muhungu ari mugufi afise impano aragutse mu mutwe inde D1 ego aragutse mu mutwe oya ujya mu vetera ari afise nakazoza uzanone kuri Facebook ujya mukobwa ariko ari icuza ubona batemereye olege atemereye D1 sorry izo olege kwa gutobora mu barakura je ugura ngombika mapema wenda wakira umukiriya hari ya bwana reka n'ubundi sinzi umuntu yavuze ngo umukire ngabika bya bintu bino amubona umubosi abika ibintu gutyo kugonga binyiri gacha bishira mu kikakambe n'umushwara gacha shira mu sasa oya ntacyo warigeze gukora mu buhinga bw'ibyuma bose bizokunda abana Ikintu cyose waragiteretse ubwanwa. ikintu cyose ntawe ucibagira warubuze gutekora se Jena nimvuze ati ebana byose warateretse ubwanwa. oya bwanwa nenda buse kuva kera Kumenga warabukura ko bwose. ubwanwa kare umukoye ku bwanwa hagati y'umugabo n'umugore no camenya gute Rero ahaje ko ntabwo mfise rende umugore rero. oya muri ko buraza wowe awe ni sawa ariko rero ngaho bisinyanga Cewe je ndakuze man. zakwe Vuga gusa n'ubwoko butameru ari ubwoko butameru ubwanwa. ego nivyo abaganwa abaki kandi kisanga abami ibintu byo bwanwa ntubagora oya je nanje ndabyanse ego kuko kera narindi umuntu atarafise ubwanwa bamwatira yo akaroni gashasha ntibamwatira bakuma baraba batanga kumera uduhembwe tuyatumerera aho rero bacakate aratanga kuja mugwaruka urumva byari ngombwa ko umera ubwanwa kugira bakwatire niho bakwatira kera okay none kumenga urazi kirundi cyane costume bayita gute mu kirundi costume mbesha ndabyumve costume ikoti si kirundi ikoti si kirundi ikoti ico no kwishwa kwico kintu izina ryacu ntaco nzi mugabo kuki costume yagiye kuza abarundi ibyo bintu uretse ko byavuye hariya byavuye buraya byatanye ba maconco hana ba maconco ababirigi baje kudukoloniza kuko ba maconco barabarundi okay yo mpamvu Ndabupunguza ko hari abitwa abagana ntahe bari nkaba batangwa kumera ubwanwa bashaka ati woro umugana ntahe hama
urabona ko harakunda kuvuga ngo salon de coiffure je byo runama ndabyumva uko nakuze ndabyumva uko mu kirundi bica byitwa gute salon de coiffure aho bamwera aho bamwera ico kintu kiravugika aho bakurira ko mushatsi aho bamwera ngana karigara ko kugirana gusuzanya gusa kwibana katishura ideni baca kitwa iyo nzira yica yitwa gute salon de coiffure baca bayita salon de coiffure baca bayita gute tubwire nawe sha nakumba canke agasare bakurira ko mushatsi ivyo bintu mugantiri urumva ko hari amasaro de coiffure usanga ari munsi y'igiti baca bayita kumba bakurira n'umushatsi baca bayitwa kazoza kazoza saro kuko urumbere munsi y'igiti none wumva imvura iguye baca mukama mu mabara umugabo aratera inkuru gamana cyane aisha bamwita mukurukuru ni mukurukuru witwa mukurukuru niko bamutaziye aratera inkuru vra ahubwo ni ukuvuga inkuru kuko ndayiguteye ashobora kukubabaza none mpamvu rero bimeze gutyo ugira iki none aravuga inkuru ntatera inkuru ndayivuga se ndayiteye kuko ndayiguteye yo kubabaza aba ari ikindi rero agomba mbabaze reka kugira ngo muzike hano byagenze gutyo mwaje n'amaguru kandi mwaje n'imodoka ubanje kumira amata ndamira amata ico kibazo burya rero nibazo biro ngo batiri inyuma wa mugabo nuko ryo bara mugateri muri komisariya ariko ndatinda nyuma zovugize ngora izo bari bibazo warubaje rero ngo okay jembo kugira nze ngaha mudushikiriye hano mwaje n'imodoka ca mugabo ngibaza menga nimwoza n'amaguru kuko ujya mu cameraman namubona Joe Biden wo kwa Trump none yoza n'amaguru ibirenge byo vyimba gusa naho byogenda gute amaguru ntiyo yasiga arayazana ko tuza kuzana amaguru kuko ari kuri we amaguru tuza kuyazana naho kivyumva ahubwo rero ikindi naco usanga mwaje na drone kuko ujya ntashobora kugenda n'amaguru kamera mwaje na drone ego ukuruguza mvako urako nawe utanyuriye ko kirumve ko ego kwera ubwo nakubabaje none mugurukuru umishatsi we byarase kwimera urabona jewe kubera imyaka myinshi ifumbire fomi narashizemo byarase kwimera narashizemo ifumbire biranga mwebwe ngira murashamwo yirede ya pe fomi byarase ubwo n'ubwoko bw'ifumbire urarima oya ndarimisha sindima ndarimisha kuko nta suka nzi gufata mugabo mfuma ndondera abandi bayifata turatewe urakoze bwaramugurukuru hane inkuru aba bose n'abajamare bakorera ngaho isarani ni abasirimu kwera ikindi naco urazi ko gusa urazi ko ufite impano yo gutwenza ujya uraraba vure mu kinamasine ujya urafite impano yo gutwenza saa imana ifise mugabo ushobora gutera inkuru abantu bose umuntu ari mwigunira ushobora guserura umutwe ngo biboneke ariko umuntu afise aho aserura iyo mpano yo ntangorane kabisa je nzokurondera Isaac TV gitangure gukora je nzokurondera dukora umuti ingorane ijambo ry'ingorane ryavuye ingorane hama boss uriko uramwa ibiboro imitwe uyimenaguriye Jesse nkunda ya mishatsi nk'imeze uko ushaka gacu zagacube wapi iyo kwafi ni abigeme urabibona asanga umenga na imbiga y'inkono canke y'ibasi bagakure kwe okay warubaje nk'ingorane yavuye ingorane yavuye mu bibazo urumva habaye umudamu ashora ibijumbu ashora ibijumbu hari ku Musenyi hano bitwa ku Musenyi ku isoko ku Musenyi ndahabona rero sasa acashora igisamba c'ibijumbu igisamba ni giki igiseke ikidenga igiseke ndakibona agishoyemo rero ibijumbu ngirizi wabonye ko twaronse umujama ngaho mu kapu
hama rero ashoye ibyo bijumba babandi bitwa batoza koye baca baraza wewe ngo zana rero ngo nuzeye reka sindakumva iyo wagiye bagwaye umugogo y'ingino basi agarara ngaha ndakumva aha okay burya rero baca baraza kumubuguza no kugirana ico kirundi cawe uzogitwigisha gutoza ibokore baje rero basanga dana c'amajana abiri baca mugira ati cari kidenga cose uri amajana 3 tama kaza gatiyo timizi ngorane zishitse ngaho wijuma ngo ingorane yo nariyumvira hari vyavuye ndahabura okesha urakoze sha bwana mukurukuru yego cyane mukuru je ndashima nyagasa ntibonyatira oya ntibonyatira mugabo uraraba ntibagucigije aba babukata ntakoze ikosa ntakora iryo kosa yo batebuye muri komisariya kandi urumva birahana oya ahubwo hano yo bateye ahantu harazira kuva na kera imigenzo y'ikirundi cyabushanije urusenge bashima rero kufise umwana w'igisuma yaradonagera akaduga kuri ba rusenge agakoza ruri ugasanga yaburiye abumatse ugasanga babumatse rero okay urakoze sha wera Jorad wenzo kurondera yaza activity itangure gukora wenzo kurondera tuyage ku majambo y'ikirundi wendo mva w'ikirundi kidi cyane urazi ko abana bigisagara benshi atakirundi baziwe oya uraje urazi yombi hey jenda nijenda ngira jewe oya je ndiko ndumva ni kirundi kirundi nico cyo mwijenda kabisa niyo rero niyo mpamvu ndabaye umusore Ona twagira aramfyataguye kuri ndri musafari byanse musafari yari ya musafiri genda safara bugukuri byanse genda safara bugukuri byanse bya mukapo yahengana reka cyangwa ko abugire abushire kuri ndri ko uri oroje oroje mu kirundi ni nukamvangira ibintu oroje mu kirundi ni dufate ngo bugoye ndiko nakina kwinjiza abandi bakintu basiga aca ninjiza igifindo yango no gusura oya yo siguro siyo asha iyo siguro ya oroje siyo turayiyamirije abahiga mu by'umupira iyo turayazi oroje nibaza kuba nasimbutse umukino orje uretse ubyumva urumva wasimvye umukino aho rero gusimba rero ibyo bica biducana gusimbuka buryo okay basi nasize abandi kuri wa mukino ubuye turiko turakina nk'umupira aca ndagusiga bakaca bamupira nagusize aca yinjiza urumva kari orje okay nibaza gico ndagerageje kucaga wagisigaye ariko mu kirundi mu jambo rimwe chance reka nakubwire ibyo byose wumva ba ibyo iyo mikino yose siguro siyo mu kirundi orje ni kurarira yaraririye kurarira biri kubiri ari umuntu ararira umurimo sibyo kugira abasoma ntibibe ibyo yagize yarimye nuko numurari niwe numurari niko turagira ari joma ntiwishinga amakuru oyo mujama ni ata kama iko umuyo mujama rare urumva numurari tubira nawe nyina baho n'uburarira umupira arabaho kirundi gusabye iguruguru waduteye dukuru wakoze pe nyamajambo mwashize hano
karibu kandi karibu urakoze oya jewe oya ujya nzomukuzanira kwanza ubu nta nahandi azosubira kumwesha aha nyine uzaraza kurondera mukurukuru aba bakapo bose bamusafiri banje ubu nyene wamaze kunyita umukapo kwanza nta nuko wambajije izina manini we nakubaje iki izina gusa nagibagiye izina ryawe atari amazina y'iwanyu usanga uraraba karte bimuhaye guca baforomata cyo kwibagira ikintu je namwibagiye mukameramana hava guforomata bamuzogume kuri abatangisiyari muyomba abakiriya baraje ndagiye kumwa genda umwe oya ndagiye gukura ku mushatsi je mu bisanzwe ku izina Anita Vianney witwa Vianney wewe vugira na maki je nivugira na maki umvise amajambo muvamo umvise amajambo avamo bwana nuze bwana mukurukuru ibikorwa nivyo vyivugira gusa ya we rero karibu kweri Isaac TV.